ikaze idasanzwe reka ndabaramutse ndabahe namwiriwe bivanye naho muheresha bivana amasaha murabiye ko ikiganiro cacu ni ku munsi wa gatanu igenekezo rya 27 ukwezi no kwa mbere muramaze kuba mumenyera amakuru yacu y'ikirundi ku munsi wa mbere ndetse no ku munsi wa gatanu aho ubona ko ikiganiro ari c'inkino kuri plateau za Gitega Entertainment TV azaguhera muri Primus League ubona ko bageze ku ndwi yabo igira 17 turaza kurabira hamwe amafishe ahari guhera kuno munsi kuno wa gatandatu ndetse zo kurabira hamwe muri Ligue B canke mu cyaro ca kabiri mbega aho bimeze gute hari inkino na zone zihari hari amafishe ahari guhera kuno wa gatanu ndetse babona ko igihe cy'isaha 9 kuri Stade Ngoma aza kuba hariho urukino nuko muri basketball imigwi ikomeje kwiyubaka mu kwitegurira VBL aho ubona ko imigwi nka za Jimkana Dinamo New Star ubona ko bagenda biyubaka mu kugura abakinyi ndetse zo kuranyarukira ku mugane wa Afrika aho ruza kurabira hamwe amafishe ahari aho ubona ko bageze mu kice kane gishira icanyuma muri Championnat d'Afrique des Nations canke muri za nkino z'ibihugu ku bakinyi bakina iwabo nuko kurundi ruhande ruza kurabira hamwe ku mugane wa Burambega aho bimeze gute muri Copa del Rey ndetse no muri Capital One Cup mu gihugu cy'Ubwongereza aho bimeze gute babona ko imigwi nka za Manchester United ndetse FC Barcelona Real Madrid muri Copa del Rey bagenda bikora neza nuko tuzakuyangiriza nyene ku mugane wa Buraya turabira hamwe amafisha hari muri ino weekend nuko nongiye kubaha ikaze muri kino kiganiro cyacu abatarafite subscribe please mu bikore natwe mutwereke go rukundo ndetse n'ivyumviro byanyu muri comment tuba tubikeneye like canke jeme na zone tuba tubikeneye nuko uno munsi kuno wa gatandatu ubona ko Primus League bazoka basoye mu kibuga kundwe igira 17 muri phase retour biba byumvikana kuri nkuru za Pispa Complex muri area Imakamba Top Junior zo bayakiriye Interstar gicisa 9 ndetse Magara Young Boys kuno wa gatandatu nyene izoba yakiriye Bujumbura City kuri Stade Urunani mu ntara ya Muyinga Tigre Noir izoba yakiriye Rukinzo aho ni gihe cy'isaha 9 nyene ndetse ku munsi w'Imana Vitaro izoba yakiriye Musongati FC hariya kuri Stade Gatwaro ndetse Bumamuru yakire uno mugwi Atletico Niori Academy gihe cy'isaha 9 nyene kuri Stade Urunani Message Ngozi izoba yakiriye uno mugwi Olympique Stade mu ntara Muyinga kuri Stade Urukundo Flambeau du Centre kuri Stade Urunani izoba kuri Stade Ingoma izoba yakiriye Burundi Sport Dynamique igihe cy'isaha 9 nyene nayo hariya mu ntara Makamba ni Aigle Noir Club Sportif izoba yakiriye uno mugwi wa Kanzo United igihe cy'isaha 9 nyene ni kuri Stade Nkuru za Pispa Complex mu ntara ya Makamba nuko nawo mafisha ahari muri Primus League kundwe igira 17 umugwi nka Bumamuru ukomeje kwiyubaka aho ubona ko Enoke Sabumukama uyu muramuzi cyane muri za Message Ngozi ndetse ubona ko yahora akinira uno mugwi wa Napsa Star yo mu gihugu ca Zambia uno yamaze kubashika muri uno mugwi wa Mamuru yamaze kuba official ndetse bivuga yuko uno mugabo nawe Banza Kanyanga Patrick yamaze kuba ashobora kuba agaruka mu uno mugwi wa Mamuru gusa nuko bitarabaza kuba bishigwa ahabona mugabo turiteze yuko uno mugabo ashobora kubashika muri uno mugwi wa Bumamuru nuko muri Ligue B canke mu cyaro ca kabiri muri Pool B kuno wa gatanu nyene ni mukanya bibo byumvikana ku gihe cy'isaha 9 Garage Express do kwa yakiri no mugwi wa Force wa New Force Academy gihe cy'isaha 9 ndetse kuri Stade Umuco Buhumuza yakire uno mugwi wa Buganda City nayo kuno wa gatatu nyene no Le Crocs bakiriye Royal igihe cy'isaha 9 nyene biba byumvikana kuri Stade Ivyizigiro kuri Stade Umuco uno mugwi Moso Sugar uzobakwiriye Limye Dongozi nizo nkino zihari muri Pool B mu cyaro ca kabiri twobabwira nk'ivyo nuko reka tunyarukire muri basketball aho bona ko imwe ikomeje kuba yiyubaka Irakoze Francis aka Baka uyu muramuzi cyane mu mugwi wa Remesha yamaze kuba asinya amasezerano muri New Star uno mu Baka yaje kuba akora ibidasanzwe kabisa muri 2019 muravyibuka aho yaje kuba atogwa nk'umukinyi yigenjeje neza agikinira umugwi wa Jimkana bavyumvikana yuko New Star kabisa yaje kuba ikora deal nziza nuko kurundi ruhande Ndikumana Melenius uno nawe yarakinira ino Aigle Noir nawe yaje kuba ashika
muri Tigers do Makamba ndetse Umar Samba uno musenegal nawe yaje kuba ashika mu mugwi wa Dinamo. Nijimbere Gilbert bivuga yuko umwanya n'umwe ashobora kuba asinya amasezerano muri no mugwi wa Dinamo. Murumva yuko umugwi wa Dinamo kabisa ukomeza kuba wiyubaka, ariko ni deal taraba official, ni nkuko tubikesha urubuga rwa Gurunani nyene uno mugwi uno mukinyi Nijimbere Gilbert asanzwe ari umukinyi adasanzwe kabisa muri lino higanwa rya VB canke lino higanwa rya basketball mu gihugu cy'u Burundi, asanzwe akinira no mugwi w'Urunani, ariko bivuga yuko ashobora kubashika mu umwanya n'umwanya muno mugwi wa Dinamo. Nuko ku mugabane wa Afrika ni CHAN canke Championnat d'Afrique des Nations, ubona yuko bageze mu gice cya kane gishira icanyuma kuri uno wa gatanu nyene, ubona ko arigeza ko iri mu kibuga gicisa 12 na Cote d'Ivoire, ndetse kuri ndi ruhande ni Senegal zo biri mu kibuga gicisa 3 na Mauritanie. Kuno wa gatatu nyene no Madagascar zo biri mu kibuga na Mozambique gicisa 12, igihe cy'isaha 3 ni Nigeria zo yakiriye izoba iri mu kibuga na Ghana gicisa 3. Biba byumvikana yuko kino gikombe cha CHAN canke c'abakinyi basanzwe bakina amashampiyona iwabo inkino z'ibihugu, biba byumvikana yuko kiba kigeze mu gice ca kabiri gishira ca kane gishira icanyuma. Nako nuko ku mugana wa Buraya ni Copa del Rey, ubona ko ku munsi wa gatatu uno mugwi FC Barcelona ariko urabikora neza mu gutsinda Real Sociedad igitsindo kimwe, igitsindo cinjije na Pedri, ndetse Osasuna ariko iratsinda no mugwi wa Sevilla ibitsindo 2-1, nayo muri Capital One Cup mu gihugu cy'Ubwongereza Nottingham Forest ariko iratsinda uno mugwi wa nako Manchester United ariko iratsinda uno mugwi Nottingham Forest ibitsindo 3-0. Rashford kabisa abikora neza, ndetse na Vergost ndetse na Bruno Fernandes baha intsinzi uno mugwi wa Manchester United. Ndetse ubona ko ku munsi kuno wa kane Valence ariko iratsindwa na Atletico Bilbao ibitsindo 3-1. Real Madrid nayo ariko irabikora neza mu gutsinda Atletico do Madrid ibitsindo 3-1, mu gihe ubona ko rwarukino rwari mu nguvu zidasanzwe, ubona yuko baje ko yifashisha iminota 120, mu gihe iminota 90 naje kuba irangira ari igitsindo kibe ku kindi, baza kuba bifashisha prolongation. Nuko Real Madrid za kuba ishobora gutsinda uno mugwi wa Atletico do Madrid. Rodrigo, Karim Benzema, Vinicius basinda ibitsindo ku ruhande rwa Real Madrid, ndetse Morata nawe atsinda ku ruhande guno mugwi wa Atletico Madrid. Nuko twababwira nk'ivyo ku nkino zabaye kuno wa kane, ndetse ubona ko kuno wa gatanu FA Cup baza ko bari mu kibuga, kuvuga ko ari match day kabisa. Arsenal ndetse na Manchester City ku kibuga cha Manchester City biza ko bimeze neza ku runo rukino rwa FA Cup. Urukino kabisa ruvugisha beshe tireka turabe uno mugwi wa Arsenal mbega biza ko bimeze gute imbere ya Manchester City. Mbega Arsenal ni umugushora kuza ugatsinda uno mugwi wa Manchester City. Mbega Arsenal ni numugwi ushobora kwerekana yuko uri capable yo gutsinda uno mugwi, na cyane ko ubona ko no bashobora kuzaba gahura no muri English Premier League. Mbega uno mugwi Arsenal bimeze gute muri FA Cup, mbega bimeze gute no muri English Premier League. Nuko ni gice saha 4 z'ijoro niho urukino zo kuba ruba, ndetse no muri Liga Santander baza kwari mu kibuga Almeria zo kuri mu kibuga na Espagne Barcelona. Muri Serie A Bologna zo biri mu kibuga na Spezia igice saha 1:30, Lecce za kuri mu kibuga na Salentina igice saha 3:45, ndetse kuruno wa gatandatu muri Liga Santander bazabane mu kibuga Cadiz zo biri mu kibuga na Mallorca igice saha 9, igice saha 11:15 Girona zo biri mu kibuga na FC Barcelona igice saha 1:30 Sevilla zo biri mu kibuga na Elche, ndetse Getafe zo biri mu kibuga na Real Betis igice saha 4 z'ijoro. Nuko twababwira nk'ivyo ku mugabane mu gihugu ca Espagne. Nuko muri Bundesliga ni mu gihugu c'Ubudagi Mainz zo biri mu kibuga na Bochum, ndetse Freiburg zo biri mu kibuga na Augsburg, ndetse Hoffenheim zo biri mu kibuga na Bayern Mönchengladbach. Aho ni gice saha 10:30 muri Serie A Empoli zo biri mu kibuga na Torino, Cremonese zo biri mu kibuga na Inter do Milan, ndetse Atalanta zo biri mu kibuga na Sampdoria. Muri Ligue 1 twavuga
kibuga mu gihugu cy'Ubufaransa, Troyes izo biri mu kibuga na Lens, ndetse Olympique de Marseille izo biri mu kibuga na AS Monaco. Ndetse ku munsi w'Imana ubona ko Real Valladolid izo biri mu kibuga na Valencia, Osasuna izo biri mu kibuga na Atletico de Madrid, Celta Vigo izo biri mu kibuga na Atletico Bilbao, Real Madrid izo biri mu kibuga na Real Sociedad gicisaha zine z'ijoro. Muri Ligue 1 nyene mu gihugu cy'Ubufaransa, Nice ya Youssouf Nyange izoba iri mu kibuga gicisaha 8 na Lille, ndetse Auxerre izo biri mu kibuga na Montpellier gicisaha 10. Ayo masaha nyene Strasbourg izo biri mu kibuga na Toulouse. Ayo masaha nyene Stade Brestois izo biri mu kibuga na Angers, Ajaccio izo biri mu kibuga na Olympique Lyonnais gicisaha 12. Igihe cy'isaha 3:50 Paris Saint-Germain mu kibuga na Stade Brestois. Muri Serie A Juventus zo mu kibuga na AC Monza igicisaha 10 nyene. Lazio Roma zo mu kibuga na Fiorentina igicisaha 10 igicisaha 1 z'ijoro. Napoli zo mu kibuga na AC Roma igicisaha 3:45 ni mu gihe mu gihugu cy'Ubudagi Borussia Leverkusen zo mu kibuga na Borussia Dortmund igicisaha 12:30. Nuko reka turangirize kuri zino nkuru. Ajax yirukanye uno mumenyereza wayo Alfred Schreuder, yaje kuba yirukanwa kabisa kuri uno mugoroba wo kuri uno wa kane, ndetse ubona yuko bivuga yuko uno mugabo kabisa yaje kuba yirukanwa bitameze neza, mu gihe ubona ko Ajax yari maze imisi adatanga umusaruro muri uno mugwi wa Ajax. Nuko AS Roma ndetse na AC Milan bano bagabo zino ekipe zibiri zirifuza uno musatirizi Hakim Ziyech, uno munyamaloke akinira umugwi wa Chelsea the Blues. Ni mu gihe Youssouf Ndayishimiye canke Nyange ubona ko kuri uno wa kane yaje kubatangura imyimenyerezo n'umugwi we mushasha ni Nice. Ni mu gihe uno mugwi ufise n'urukino kuri uno wa gatandatu n'umugwi wa Lille. Reka twifurize amahirwe masa uno mukinyi mushasha wa Nice, uno mukinyi asanzwe akinira intamba mu rugamba ku ruhande rw'inyuma ndetse no ku ruhande rwo hagati ni Youssouf Ndayishimiye Nyange. Nuko ndabashimira cyane mwebwe mwese mbabanye nanje, ndabashimira cyane mwebwe mwese mudasiba kutwereka urukundo rwanyu, ndetse ndabashimira cyane mwebwe mwese mumaze gufuna subscribe, ndetse n'abatabikora twizere yuko magiye kuba mubikora. Duhurire cyane mu biganiro byacu byo hanyuma. Ciao ciao.